n'ibindi byinshi yanditse hirya no hino. Si ibyo bimbabaje, ibimbabaje ni uko abantu badashobora kugira ngo bagumye ubuntu. Ubu ibintu byose abantu bose bapfuye, n'ubu abantu bakiri mu makambi, murashobora kwibaza abantu bakiri mu makambi kuva kiriya gihe, amakambi yo kuvuga ngo ntushobora gusubira iwawe, ukaca uguma mu makambi dore interiyeri, sivuga amakambi y'impunzi yo hanze. Abo ntibavugwe mu gitabo cya Rugigana, ntibavugwa abo, wabona ukuvuga umenganire suzome. Ni ukuvuga rero icyo nicyo mvuga. Uti Paul Barire na chef de sécurité y'u Rwanda na RFI, ibi byose birimo mu byari gutohozwa, mugabo bizotohozwa nande, puisque la vérité nta muntu mu bantu bahari iki gihe bakeneye ko ibintu babimenya, ntibabikeneye, bakeneye yuko gusa uwo muntu boshobora kumukoresha kandi ari umuntu witeka perezida wacu, twebwe akadukuramo si perezida wacu. Rugigana akagenda kumuronderera abahutu ngo bamucunga mu basoda, mbega umenya abahutu ari abahe? Burya hariho rusansuma. Kiriya gihe nta na rusansuma yari bwahabe, kumbura ubuyobo ihari. Je naho nambona turi abasoda gusa, ibyo naho buvuga ibyo, ariko ubu ngubu basi bimeze kubu. Hariho rusansuma bavuga bati aka kazi kokogwa n'umuhutu, aka kokogwa n'iruze n'umututsi. Kiretse amablage twahora twumva yuko abahutu bashobora kwikorera byinshi, hariya mu nduze bamwe bikorera abantu z'amaferabeto bakavuga mwene ibyo byara amablage. Mugabo hari akazi mu Burundi officiel bavuga ngo n'abahutu abatutsi n'ibiki, ibyo bintu bagomba ko biba nduze officialize na kamara maza ku isi. Ndaretse ndagejeje ngaho. OK, merci beaucoup. Reka duhe ijambo abataravuga. Ndabona Eddie Michel yari yashitse kuva kera hamwe n'uwitwa je pense Pacifique, mbonye cyagenda. Bon, yego sinyamwiza mwaje inyuma ya Eddie Michel. Reka mbanzeme ijambo. Yaje inyuma ya Senyamwiza s'il vous plaît, ahubwo ni Pacifique. Ego nabanditse ariko nabonye yasavye ijambo kuva space gitangura. Nabanditse bose kugira ntibone ibeshako. Andika uko nikurikirana hanyuma dutanga amajambo. Ni Pacifique, hama Senyamwiza, hama Vox, hama Eddie. OK. Allo, muranyumva? Ego karibu cyane. Ego murakoze kumva ijambo, kandi ndabakengurukiye no kubona mwateguye kino kiganiro, hama ndakengurukiye n'abatumire bacu batwitavye kuko twari tunyotewe, tunyotewe ukuri kameme. Rugigana yaratanze ukuri kwiwe nkuko avyivugira. Hari n'ibindi, hari n'ukundi kuri turiko turamenyera ngaha, cyane nkuko Colonel Alfred atari muri Kamuha, n'ibindi. Mugabo akanyota jewe ntikaheze kandi hashobora kuba n'abandi kataheze. Nico gitona nashaka nibarize Colonel Nkurunziza utubazo tubiri duto. Akambere ko twagira ibibako nyene tukabaronka, nashaka ndababaza iri sinzi riri ngaha, dutaha niki kukuri kwa Colonel Nkurunziza. Nukuvuga iki? Colonel Nkurunziza icazi ku rupfu Rwanda daye ni giki? Ako nakambere. Aka kabiri kajanye nako nyene kihuta, nuko mu vyo naho vyo bari vyo ko mutari muri Kamuha nkuko Rugigana abivuga vyemeza, kandi wabihakanye, kandi kuko wabihakanye nuko hariho ibintu byuko Rugigana yoba yitwaje ibintu by'intara kugira ngo abaremeke iyo ntebishushe nkuko babivuga. Mugabo rero mon colonel zo havusanga ufise abansi benshi, none Kamana wewe mufiki, kuko mu ntahe Kamana yashikirije mu 1997
yise nibaza ko mushobora kuba muyifise cyangwa n'abandi bayifise yiswe je refuse d'être en bouc émissaire d'un putschiste et assassin. Yarabashize mu mazina, yarabavuze arabavuga ko mwari mufise uruhara. Hanyuma ikindi naco abakomissaire enquêteurs internationaux bobo mwamufiki kubera ikiba nabo babashize mu ntuze iryo zina riguma rigaruka muri ayo maraporo. Bobo mbere ahubwo baranayiciye no murya bavuga ngo umwari muri état major de crise, muri état major de crise yashizweho na colonel Bikomagu. Iyo raporo ndiko ndavuga ni ya raporo yo muri 96 682 je pense, kandi ndashobora no kubaha n'intuze n'agace babavugamo n'agace ka paragraphe 203. Eko nivyo nashaka ndababaze mushatse mushoboye muduha umuco. Okay, ndakushimiye kuri iki kibazo umbajije uti ico nzi ico nobanzi ku rupfu Rwanda Day siko wambajije ego ico nzi akambere icyambere no shobora kuvuga ico nzi ku rupfu Rwanda Day nakubwiye jewe nkuko nakubwiye mu kwezi k'umunani niho navuye Igitega nari komanda wa 22e Bataillon Blend nyansubira Igitega mu kwezi kw'icenda kose nakumaze Igitega ndiko ndimuka ndindiriye yuko inzu yiwanje Bujumbura bayiseda hanyuma bakayisiga hama manukanye umuryango. Donc mu kwezi kw'icenda nari ruguru najya bavuga yuko ngo harabaye ngo manama mu kwezi kw'icenda tamana itariki 10 je ntibyashoboka kuko nari Igitega. Hanyuma aho ngarukiye nabaye nome mu kwezi kw'icumi mu matariki ya mbere. Ibyo ni verifiable urashobora kuja kuraba ama décret présidentiel yasohotse kandi twebwe mu bantu bigisoda umuhisi president Melchior Ndadaye yanomye par décret ndi muri bake cyane kuko bari ba chef d'état-major général bari ministre bari natwebwe kubera iyo service y'iwacu iyo direction générale y'iwacu yari nshasha yatwagwa na Dr Daradangwa. Hanyuma akaba afise aba directeur babiri ariwe Mamere na jewe. Mamere agatwara communication nanje ngatwara direction générale ya sociale. Donc urumva ndi mushasha mvuye Igitega ndashitse Bujumbura ndiko ndiyestara mu biro sindi umukuru w'ikambi ndaki ibintu nabonye gusa byose kubera urumva ndi officier supérieur quand même nahora ntwari kambi ndafise experience ikwiye narabona ko gestion ari catastrophique. Ibyo narabibonye kabisa ndashobora kubikubwira n'ubu la gestion y'ijya crise yari catastrophique. Ministre de défense ari nyegeje n'umusoda ari nyegeza nuzeye chef d'état-major de la gendarmerie atwara gendarmerie yose iri hanze ariyo ikintu gisohoka ari nyegeza pendant des semaines. Chef d'état-major de l'armée akaba ari we yirukanga mu makambi yirukanga kuja kuraba ibikijya kuramba iki. Chef d'état-major général de l'armée aguma mubiri we akikijwe n'abantu bitwa G1 G2 G3 G4 G5 n'abadirecteur bitwa directeur de l'aviation, directeur de transport, directeur de transmission, directeur de santé. Abo n'abantu bamukikije aguma harya bo chef d'état-major général nta n'ibintu nta n'amakarasi bafise amakarasi iyo wewe bamuzana ikintu akaciga akadesida cyangwa babwira ingene bigiye niko akora niko kwisi yose ba chef d'état-major général. Nta mu chef d'état-major général yirukanga hari agenda yirukanga haya kuri tere ngo agirende ariko kubera iki kubera
iyo ni na arete bavuze ngo aba ofisiye batwara amakambi gusa nibo barara mu makambi, umofisiye arayo mu ikambi adafise aba ofisiye bandi agirana. Donc icyo novuga gusa cyonyine kihari ngaha ndabivuga ndi umusirikare n'abandi basirikare bose uzobibabaze, harabaye ikintu ndashobora kwiyumvira ingene kimeze ahantu ministre disparu, chef d'état-major de la gendarmerie disparu, chef d'état-major de l'armée kuri tere, hanyuma icyo kintu uvuga uti iki icyo habaye iki. Je ndavuga nti la gestion catastrophique y'iyo crise ni ukuvuga manque de confiance mu bantu uzeye. Sinabizi ko biyumviriye bati aba ofisiye nibagenda hariya bahava bagirane, sinzi ko batabizigiye, sinzi iki. Nari mushasha narabiraba mugabo nkumva n'umutima wanje uba kwekrata kwishavu. Uti bambonye gute? Barambonye nyene kubera uyu Kamana mvuga ntacyo dupfa, mugabo nuko ndi mu ofisiye bagiye muri batayo para. Iyi komisiyo yaranyanditse kenshi washaka no kwizina nominativement kubera ndi mu bajya ba ofisiye 10 na bangahe bagiye muri batayo para. Mugo twagiye muri batayo para tugenda kuraba ingene twoshobora baduhamagaye daboro kuri liste nituzi n'ingene batwanditse. Uwo Kamana nyene niwe yatwanditse, baduhamagaye baje kudutora muri ntuze kuri messe turi kumwe n'abandi, baza kudutora kuri messe. Hanyuma tuti biga ibi bintu ariko dans l'espoir yuko twogenda au moins hariya tugasova ce qu'il y a à sauver, kuko twari exclus, tous les officiers étaient exclus de l'affaire sauf abo wumva. Kandi abakomanda d'unité bose harimwo Fefilime yatwara iskamu, harimwo Nengeri colonel Nengeri yatwara base des forces armées, harimwo niyo yunguruza yatwara base ntuzeye batayo para, harimwo Girukigomba yatwara 11e batayo Blende, Nibizi yatwara ntuze Nibizi ntiyaboshwe. Ariko abo bose ndakubwiye ubwa mbere bari baboshe bugaraniye mu ntuze mu biro byabo, urabyumvise. Ariko aba ofisiye babo bandi twese n'abandi ofisiye abo muri etat major, abo muri ministère, abaki bose twari kuri mese twugaranye. Ariko rero icyo no kubwira uvuga uti erega ibyo bintu puisque batagombye ko izo enquête zihaba, ubundi tuba tuko turavugana ikintu na kimwe, enquête ziba zarahabaye il y a 30 ans, il y a 28 ans, 20 quelque chose. Ariko ntibagomba ko enquête zihaba, ntibagomba kumenyekana, ntibabigomba parce que bafise objectif yoyo kwiyo instrumentalisation y'iki kintu bayikoresha indéfiniment. Icyo nicyo nokubwira. Kamana rero yamvuze kuko nari kuri liste yabo bagiye muri ntuze twaragiye. Okay. Sinzi ko ikibazo cishuwe cose David dusubira kukurikira. Neza ko vyacitse ariko reka turabandanya agarutse ntaco turamuha ijambo. Oui, connexion iragenda. Yes. Kuko nari mfise indi question, hariho umuntu yari yabajije, bon si we wenyene, hari abantu baguma babaza bati ninde yabwiye president Dadaye kuja kuba ahantu hari aussi accessible kandi hari amahwemo ya kudeta, kuki atari kugenda nkajya handi havugizo hajya kuri hafi ya lycée Vugizo, hajya hasanzwe hari Kirimba, kuko hoho hari plus protégé, umuntu agushaka uramubona je ibintu nk'ivyo oya. Niba bishobora baze kutubwira ico bavyibazako. Voilà. Jone sinzi ko yokivugaho. Oya vraiment je nacumvise cyane kuva kibaza byo mudamu yabaje kunama. Nena twacibagiye. Oya yabaje ikibazo cyiza cyane gose, mugabo vraiment c'est une question très technique isaba abantu babizi. Jewe nka jewe personnellement ndavyumvise, je suis gêné kuko ndabona yuko bisa n'ikibintu nari numvise kare bavuga ngo pare ngo yarononekaye yaragize gute, kuko aho hantu ntuzeye bashize president ntuzeye Ndadaye ndahantu compliqué, hari impande
y'amahoteli za Novotel za comment on appelle ça Méridien tout ça ahantu hari abanyamahanga habaye n'ingorane bishobora guhitana abantu b'abanyamahanga jewe rero urumva ni ikibazo quand même c'est une question très pertinente ndashobora kwishura kuko ntari umuntu abizi ntavyo nzi sinzi ingene besitara abakuru b'ibihugu sinzi ingene batora les palais présidentiels franchement désolé je ne peux pas répondre à cette question ukuri mubarira nta kibazo ahubwo reno hari ikintu twibagiye kuko tuvuga igitabo twavuze uruhare rw'abasirikare turavuga Frodebu ariko ikintu twibagiye iprona kandi mu bari hasi je nabonye mwambutsa batamuzi ni wahora ayobora Frodebu ni batwara wagwaye ayobora cyangwa impano bari clé mu mugambwe Charles Mukasi barabavuga nabo mu gitabo avuga iprona kuko urumva yababona ngo muri etat major ngo mwagize amanama muri etat major sinzi ko nabanugikiye micro sinzi ko mwoduga mukagira ico mutubwiye kw'ico kintu kuko byoba bikenewe navyo yego ivyo bintu ndakeneye kuvyumva kuko ni vya bindi nyene usanga ari ibihuha vy'abarundi reka mpe n'ijambo Blaise ndabona ko arasaba ijambo au fait ni nk'ibi bavuze ngo namuhozi ngo ari muri etat major ngo kijya gihe haba kudeta nico gituma namutumiye urumva ko yari yiryamiye ari muhira okay reka twumvirize Vox Pop hama tuze twumviriza Senyamwiza hama Vox Pop hama Eddie oya reka duhe Senyamwiza reye kugira mwambutse yaduze sinzi ko amubonye aba kibazo okay Senyamwiza Vox Pop Eddie hama mwambutsa okay Lei murakoze kuduha ijambo ry'uno munsi turirindiriye amasaha menshi cyane muratwihanganira kashe minute ntiyabaye respecte n'umuntu n'umwe ariko mugabo mwagize wowe na Rumata na Bonfils mwagize ikiganiro ciza cyane cyagize n'abantu benshi tumaze imyaka myinshi ngaho muri aya space tuganira uno munsi twabashije kuronka abantu tutari twiteze byerekana yuko ingorane ziri mu Burundi abantu banyotewe kumenya ukuri kandi ni ibintu bibabaje cyane kubona tumaze iyi myaka yose byitwa ko dufise abantu batwaye igihugu mugabo tukaba dutwariwe mu kinyoma intwari hari ikaba dutwari mu kinyoma natwe abantu ntitwibuke tugashaka yuko turondera ubutungane mu ntwaro tuzi ko ari intwaro y'abagenocide nk'uko twama tubivuga ibi benshi abashigikiza intwaro za CNDD sinzi nimba ibyo twumvise ngaha ko n'abari bo ariko bavyumvise hariho ibibazo byinshi twashaka ko bo bagenda bashikira iyo CNDD Frodebu Parpehutu abashigikiye izo movement zose genocide bazi batwarizi igituma Ndadaye abantu bashaka kugira enquête y'urupfu rwa Ndadaye muri kijya gihe hama bakaca bahagarika abantu nk'ababikomago ntibabandanye enquête kandi abarundi dukeneye kumenya kuri none aba bantu nibo batwara igihugu cyangwa hari undi muntu ari ku ruhande tutabona ari wababwira ico gukora kuko ariko twebwe abarundi turakeneye kumenya umuntu yishe umukuru w'igihugu hama bongere batubwire umuntu yoba yarateguye ko Ndadaye aja kuba hajya mu space yandi yatambutse natwara bivuze igituma bamushize yajya kuri rompwe hama tukaba dushaka kumenya n'umuntu yoba yarategetse ko Ndadaye ujya munsi aja kurara ku kirimba kandi bari bavuze yuko hariho icuka kitameze neza nta mezire nimwe bafashe ya précaution ikongera sécurité cyangwa ngo bapfume banamwimura igihugu kirafise amazu menshi ariho uburyo bwinshi ariho tekinike nyinshi zo guhungisha umukuru w'igihugu sinzi abari mu gisoda uko biyumvira kuko ntarinze kuja kwa Rugigana wewe sinzi jewe mu vyonzi bajya abantu yagiye kuraba ngo ashikanye umukuru w'igihugu hariya nabana beza petite s'abasoda bashobora abantu bize mu seminari mugabo nabo nuko bari bafunzwe n'abasoda bagomotse ariko ubundi mu gisoda kindi Rugigana hajya yashakura ibirato n'umusipi akaja muri prison
bukeye bakamutwara muri cour martial akababazwa igituma ashobora gufata amariske nk'ariya aja kuzana umukuru w'igihugu. Normalement garde présidentielle iri kuri garde iba ifise briefing y'akazi au cas d'attaque bari butere umukuru w'igihugu, bari butere ikirimba uko bari bwivuna umwansi binaniranye, baba bafise amapoint y'aho bantu bahurira cyangwa strategie za repris arizo colonel yari yavuze. Ivyo byose aya maprotocole eske yoba yarubahirijwe? Kandi umukuru w'igihugu n'imbere ko musohora mu kirimba kugira umutware kuri point A umushire kuri point B, hariho protocole y'ibintu byinshi bitegerezwa kubahirizwa. None nk'umuntu nk'uyu nka Rugarigana bamwita gute general atabasha kwiyumvira? Kwanza yabaye leta nabigenze gute kwa aya mapeti? Erega igisoda kirifise amategeko menshi. Uyu muntu yafashe yahe mariske bambe yabikuye hehe kumva ko ashobora gufata ama responsibility gufata umukuru w'igihugu mu gihugu uzi yuko habayeho imigumuko y'abasirikare, ntuzi ambiscade aho ziri mu ma intersection uri bucemwo, kuko ubukeneye ama couverture y'abandi bantu kugira urengane cyangwa usubira inyuma ni ibintu byinshi cyane. None we yibajije ko umukuru w'igihugu baje kumutora nk'uko batwara muri uba ko arivyo twumva, ariko specialité yo afise biratandukanye cyane na déplacement z'umukuru w'igihugu. Ibintu yakoze Rugigana nuno munsi ntari kuba kabaye ariko aravuga nuko turi mu gihugu kitubahiriza amategeko, basoma amategeko bayacuritse bakadutwara baducuritse. No basaba ntihagire umuntu asubira kandi kuja kuswizera yuko guverinoma y'abajenosideri ariyo tuzoja gusaba ko ubutungane, kandi tuzi ivyo yakoze n'abantu yishe muri kiriya gihugu. Dukwiriye kwiyumvira ukungene iki gihugu twogikura mu maboko y'aba bantu, parce que ibi vyose yaba ari abantu bashaka ukuri, nama nabivuze barakunda ku exploiter akababaro k'abantu, ntibashaka ko ukuri kwandadaye kumenyekana. Ibintu bimenyekanye uko vyagenze hajya muri CNDD nk'uko vyabaye kwa Havyarimana, tugasanga baba gusorana abandi abamwegereye Havyarimana ni nabo bamutanze, nandadaye mu Burundi abamwegereye nibo bamutanze. Mumaze kumva amatemwanyaje menshi, abantu bivyo bavuga ngaha byinshi biraboneka cyane ko Frodebu indani muri Frodebu hari ingorane, Ndadaye yari kuri pression, hari n'abatumye bamukorera nabi ku buryo abanyagihugu bamushavurira cyangwa abasoda bamushavurira kubera aba ministri biwe bakora nabi. Aba ministri biriwe barashwana nawe ujya munsi wa kudeta mwana bavuze. Aba bose barafise uruhari mu bantu bamutanze Ndadaye, kuko bo bafashe inzira zo kwirukanka mu ambassade, ntibanamubwiye, baramutanze baramusakrifia. Politike y'u Burundi izobandanye. Uri kuvuga yuko abo bahunze batasinyaye Ndadaye à l'époque nta telefone, nta WhatsApp, nta na kimwe, nta bari kumusinyara gute? Hariho amatelefone Teresere, hariho amatelefone ya Teresere, nta mufrodebu n'umwe atarafise telefone ya Teresere. Bya bintuze bimwe birebire bigitangura mu Burundi byari bihari. Hama bari kuba bamubwiye kwanza byaramenyekanye, abantu bose bari bazi ko ico gihuha gihari. Hari gufatwa yandi mamezire yo kongereza sécurité ku kirimba. Ureke rero uwo mu avantiriye ngo ndi Rugigana, abo ayobora bamaze kumuhakanira ntibagenda, wakaca afata amariske akagenda. Kandi ashitse no ku kirimba naho nyene hari ukundi kuri atabwira abarundi. Twamenye ko Shwabure yamubwiye ati IBRDM yuzuye igitoro, ahantu hamwe hari safe ushobora gutwara prezida, musohokane ku mupaka umutware mu Rwanda, turahamagara mu Rwanda bamwakira. Mugabo bikavuga yuko Ndadaye nawe kubera yarazi ingorane zafise muri Frodebu, asohotse umupaka ntazobakiri prezida w'igihugu, kandi babandi bakeneye umwanya w'iyo muri Frodebu baca bagira iki? Baca basimbukira ku butegetsi. Ndadaye yaciye avuga ati no, ni mu ntware muri Kamuha, ngo niho nizeye ko hari abasoda benshi nzi. Rero Rugigana prezida iyo vyamaze ko ari nka kadi urgence nkiziriye, umwe yavuze ngo kumutwara mu kanivo, prezida urashobora kumukubita, bamba urashobora kumukubita umwereka uramujyamako, urashobora no kumuraza mu kanivo pourvike ari sécurité yiwe, abari anda amategeko yujya chief bodyguard wiwe, kuko bari mu ntambara, bari muri emergency. Correct, c'est juste. So rero muri Rugigana amaze kumenya ko igihugu cyamaze kujamo akajagari nka kariya, Ndadaye Yesu yari kumubwira ati ntwara muri Kamuha. Rugigana ari gushaka ahandi hantu amunyegeza, kandi bari bafise ama option menshi
aho bari mu makartier muri Meridie aho ariho hose bari kumushira bavuze ngo hariho aho bari kwaramuriza ku rukuta ijya option je ndibaza ko yari nziza kumuriza urukuta bakamushira no muri Meridie cyangwa bakamutwara mu yandi makartier ariko ntusubire kandi kumutwara mu basoda uzi bagumutse banse no kugukurikira wewe aho wari guca hose deja uri suspect nta nubwo ari gufata amariske yo kumushira no mu modoka yawe mwari gupfuma mukoresha ubundi buryo kandi ibi abasoda baba bari kuri garde présidentielle muri en cas d'attaque habaho Sinyamwiza ducagagura sinari okay mu munota umwe nabo ndavuga ati en cas d'attaque kuri palais présidentiel abasoda mutegerezwa kuba mufise plan ya repris aho mushobora apana plan imwe zibiri zitatu zine shobora kuba ari nyinshi abantu bose bagiye kuri garde bategerezwa kuba bayimenye imbere ko batangura uburinzi bwabo bararonka iyo briefing yuko bigenze gutya na gutya tuvyitwaramo gutya akazi dugakora gutya na gutya rero Rugigana sinzi ibintu akora ahubwo bamushize hajya ari kuri iyo mission kuzoza kumutora akaba azoja kumutwara mu bicanyi niwe ubu yabatwara dufise igisoda gifise amategeko Rugigana yari kuba atari hajya atayandika ibi bitabo yari kuba ariko arabazwa ninde yamuhaye itegeko ryo kumutwara ndadaye hariye murakoze ariko jewe mu mpakanya gato nkavuga kuko na kare byanshikanye ubu buhinga bwa none burangora ariko icyo nagomba kuvuga uyu muntu ahije kuvuga ni sinamenye wari we yitwa Senyamwiza Senyamwiza aravuze ibintu bihambaye kandi nuko gusa je icyo nagomba kumwajuta ko nuko wewe aravuze n'ukuri ibintu byo muri logique mugabo je nagomba kuvuga iby'amategeko y'igisoda nukuri nabibabwiye kuva kare nibyo by'ukuvuga yuko umuntu ashobora kujana kuva muri mission bamuhaye repli irafise amategeko yayo ingene ugira repli ubwizwa kumenya security ingene utwara trupe zawe za rekri erega hajya umuntu ari mu ngwano abafise ibintu byinshi amasaso amabombe ibiki ubu bifise ifo kumenya ingene ubisecuriza ntupfa kugenda ngugenda uri ukanga oya ubwizwa hariho repli donc bayita repli tactique donc uwo Rugigana adafise meme adafise na escadron yiwe ariko avuga ngo bamuhe ngo ni bamuhe renfort yiha umuntu atanze situation avuga ati abasoza jewe bahapfuye jewe imodoka ari baturiye nizi iki byose ariko umuntu atagiye atwaye n'umusoda numwe bose yabasize akaca avuga ngo ariko ararondera renfort ngo iradiyo ngo bamukupiye ngo fréquence biranditse byinshi ngo bamukupiye fréquence ni azigira niko namye ndababwira kare donc ibyo bintu ngomba kuvuga ni akamaramaza gusa ibintu byagizwe nuko batagomba kandi abantu benshi bokwimbira ngo ibyo ko mutabivuze kare no twamye tubivuga ariko ubutegetsi ntibugomba kubyumva nibi tuvuze ngaha uro munsi tuvuze muraraba kweje abategetsi bazoba bagomba kubyumva ntibagomba kubyumva nta ikindi nacyo bo akakara gaciyemo rero sinzi yuko mwumvise igituma avuga ngo Kamana yaransize sinzi ko byacitse mwamaze kubyumva niho mwako muravuga ahubwo mwobandaniza aho nyene Kamana imasite kubera nari mu iyo groupe y'abantu bagiye muri batayo para je insiste ce n'est pas mu Kamuha kandi twagiye isaha zine zirenga zo mu gitondo president bamwishe saa 3 komisiyo abakomiseri bo muri 96 banditse muri Ntuzeye imusite mugabo dans le groupe ya abo bagiye mu Ntuzeye aro ibyo twagiye gukora twaragerageje ibyo dushobora mugo twasanze ibintu byamaze kuyangara twiyumvira yuko ko turonso kazi yo gushora gushikayo reka tugende kuraba mwe twonegosiya president bamuduhe nivyo twiyumvira mugo dusanze hariho ngeze bavuze ngo niwe bagomba tukabwira Kamana tutigende urabe ko president ari safe tugasanga akacaza ariko arata amaboko
ngo kabaye twaciye tugenda kandi donc tout l'espoir iraba perdu twaciye tugenda dusubira kuri mesi ibikurikira babibabwiye muri izo komisiyo zose alors aha cyo nagomba guherezaho kuri ibi naho tumaze umwanya mwinshi turiko turavuga je pense yuko ibi bintu by'abantu bagomba gukinisha iminsi yose bakinisha ibintu mu bintu bya bisi politike ce n'est même pas politique none ugira ngo perezida Ndadaye c'est dommage ingene yabuze ikintu kimudefanda uyo nduze rugigana avuga ngo yarambonye muri Kamuha ngo ngibi iyo nkaba naragiye muri Kamuha mwabantu ndababwire je narabaye komanda nakuriye muri iyo arme yitwa Blende iyo nkaba naragiye kandi aba basaba muri Blende bari banzi kuva ndi chef de proto gushika mbe komanda de bataille iyo nkaba narashitse hari narabaha ordre tukamenya ingene dusova no president biya byo kugenda kuvuga byo kumucira kwa mate pije n'ibyo je sinzi n'ingene bacira kwa bata abantu twemu ibyo n'ibyo twakuriyemo twe abantu bacira kwa mate abantu twe iwacu nigeze mbona ibyo ni bya Rugigana sinzi ko iwabo bacirana kwa mate je iwacu ibyo ntibibaho umugani wa Edi genda umukirisu twakuriye mu bantu b'abakirisu ndi bakora imwe n'ibyo bintu rero iyo shikaho avec les connaissances nari mfise qui peut le plus peut le moins gutwara escadron na kintu nakoze igihe kirekire nari ndabizi nari kumenya ingene nkomanda tukamenya ingene twugurura umucanwa utari bwaboneke nta gasoda kasigara hajya ngo yambaye beret rouge beret quoi ariko tugiye mu gusova umukuru w'igihugu mugabo je n'en ai pas eu l'occasion sinashobora kugenda hariya nari umuntu uze nari natwara abasoda menga batarenga batanu murumva ndi mu biro po ariko inguka ariko arabivuga ngo naramuciriye ko amaze iyo nkaba narahashitse na komanda c'était escadron kandi ndazi ko nayi komanda neza mugabo navuga ibyo agomba parce que uhetswe neza asohora amaboko murakoze. Ego, merci pour votre intervention. Rumata wambwira ukurikira. Reka duhe ijambo Mwambutsa ariko nashaka ndanamusabe aze kutubwira kuko hari ikintu burya n'ikindi twibagiye space afite nuko bwije cyane. Rumata urandenganije. Oya nitworeka urandenganije kandi ndi Bujumbura tugeze isaha 10. Oya nitwobatisha ko Mwambutsa mwihangane murabe mutubwira ikintu oya mureke avuge n'ukuri mureke isaha 10 z'i Bujumbura umunsi watanguye kwa kurete nuko nando sine kuma gucishaho ni muvuge. Ego Vox Pop ijambo ni gwanyu turi 2h31 tugerageze kuri respecta 4 minutes. Merci beaucoup. Murakoze cyane bwana Reynald. Turashimiye batumire ku mwanya bafashe kugira ngo batuyagire byinshi mu byo Rugigana tuba yanditse muri kiya gitabo ariko n'ubundi numva umengo kuri bieze par rapport y'ukundi kuri nyene kuri bieze abarundi bizotugora kumenya ukundi dushobora kwifata mu bihe turonka ama vérité aje nka règlement de compte contre une autre vérité iri parallèle rero kimwe cyo hari ikibazo yanateguye kubaza numvise hangi bavuga bati bavuze ko nari muri camp mugabo jewe naje muri camp ibintu byamaze kuyangara nk'ivyo biravuyemo mugabo j'aurais aimé savoir quelle a été la réaction y'abatumire bacu face à cet incident canke iyo tragédie kuko mengo toute l'armée dans l'ensemble habayeho non assistance aux personnes en danger et surtout à la personne du président de la République donc numva mengo harabayeho trahison mu buryo budasanzwe hanyuma hari ikindi kintu bavuze ko dans la foulée après l'assassinat ngo ubutegetsi bwari buhari bwari gushobora guhamagaza kugira enquête bugahamagaza abakoze canke les présumés bakita ubutegetsi mugabo ni bukumengo nta butegetsi bwari bugihari yave un chaos total les institutions zari zabaye coupées
ata chaîne de commande mikihari que ce soit militaire cyangwa civile sinzi numvise ayemo bavuga ngo bikoma gukimetriser la situation ko nabo ko yarasabye abana ba president Ndadaye n'umugore we gusa ndafise ikibazo eske vyoba vyananiye bikoma gusaba ko bamuhanda Ndadaye bikanga sinzi ko ari ico mubizi ko mwodufasha kuko ayemo madone nimba yarashoboye gusaba abana n'umugore peut-être qu'il avait aussi la capacité yo gusaba Ndadaye bakamumuhereza ntibamwica hanyuma hari ikintu numvise bavuga amajambo nyene ataryoshe aho bavuze ngo Ndadaye n'est pas un singleton donc comme quoi il faut suivre toutes les enquêtes on a cité à partir de 60 combien bandayizeye n'abandi bose bandizeye le roi Ntare 5 avec d'autres dignitaires bapfuye mu Burundi n'ikindi kintu ntashimye n'ukuntu ya indénigrement canke cynisme quand il est question de parler de Ndadaye aho bavuga ngo yapfuye bamuhinduye igikoresho canke urya Ndadaye c'est un commandant en chef de l'armée sinuvuga ukuntu bashobora kumwita amazina ari beaucoup plus diminutif à ce point donc nibaza ko sinzi hariho akantu k'agashavu bari bafise kuri Ndadaye nkaho bavuze ngo sinzi uvuze ngo muri 3 mois yamaze ku butegetsi ngo bashikiranganje yo bamaze gushavuza abantu ngo hanyuma ainsi de suite machin bica bituma bamwica donc uwabivuze ni mu batumire bacu oya bivuze oya hajije ubunyene sinzi ko ari Senyamwiza sinibuka neza donc kuvuga yuko muri 3 mois bari yamaze gushavuza abashikiranganje bashavuje abantu bagaca machin bahitamo kumwica donc c'est vraiment infondé donc ikibazo ca mbere nuko kuntu twumva yuko bikomagu yafashije mu gukiza umuryango est-ce que y avait une possibilité kuri bikomagu gukora vyiza gusumba gashora gukiza na la personne de Ndadaye pardon hanyuma hari ibintu twumvise Rudigana yavuze avuga yuko beaucoup de témoins oculaires canke abari bafise ico bovuga kuri la mort de Ndadaye canke mu enquête bagatanga ama détails clés bagiye barazimangana banye bagira amasanganya abandi bicwa twashaka kumenya est-ce que hoba hariho une élimination systématique y'aba témoins oculaires canke abantu barafise ikintu bovuga pour les témoignages zoshoboye gutanga ukuri sur la mort du président nimba vyaragenze uko est-ce que c'était ce qui en profitait kuko birashoboka bitumenye mu commanditaire mais à qui profitait cette élimination systématique y'abantu bose bari bafise ico bashobora kuvuga donc c'est deux questions kubera iki bikoma gatashoye gukiza Ndadaye ngamukize abashobora kumwica nkuko yakije umuryango wose n'abana n'umugore canke la deuxième question est-ce que iyo machine atiwe kitiwe tout ce qui pouvait témoigner yoba ya profita à qui pouvait donner ses ordres abarundi turazinanye iyo machine atiwe uri kuvuga machine atiwe imbere ko abadede bashika canke nyuma yuko bashika mwifuza ko ari inde yo kwishura kino kibazo aussi bon la question en est que na espèce yatangwe twasanze yatanguye ntitumetriza les deux invités mugabo en fait nk'ubu ntaguciriyemwo pardon Reynold je suis une victime de la guerre sindi umudede jewe ntumbaze vy'abadede ko barakora sinakwise umudede ndiko ndakubwira reka gushaburira kuri ntuze ndiko mvuga nti reka kwishurana nta mwanya uriho ntitwo kwishurana ngaha kuntuze okay reka yewe ndakubwira ikintu kimwe kandi wewe wabaje ibibazo numva ko je ntahura uravuga uti harabaye trahizo uti umukuru w'igihugu iyo trahizo isobanurwa gute rero icari kuba cabaye hari kuba habaye enquête z'aba spécialistes z'abantu batari sociusora ubu natuba turiko turavuga mwene ibi ntuze Rugigana ntaba ariko arandika ibi bintu biteye isoni yaba ico gihe harabaye enquête murabyumva none rero icyo nicyo nokubwira yuko abategetsi different abategetsi benshi ntibagomba yuko ukuri kumenyekana nico gituma
abantu bateba bakabadekuraje, urabahunga, urabagirande, uragirane. Hanyuma wewe urashobora kwibaza gamushinga ntahe sinko izina ry'iwawe sinarimenye ariko ndaza handitse ko Vox Populi Vox Day. Okay, Vox, okay. None urashobora kwibwira Vox yuko umuntu yaduka kandi ariwe muntu la personne principale mu kugira ngo afate intuze gahunda yo gukura umukuru w'igihugu mu kirimba ciwe aho yabwirizwa kumudefanda a 100% akamujana kandi aranavyiyandikira akamujana verse bureau. None wewe iyo si trahizo ya mbere ugomba yuko mugomba yuko tuvuga ibindi atiyandikiye, wewe yiyandikiye ati jewe iya 2 mois naratwaye umukuru w'igihugu ati malgré moi, genda kuri page 75 menga 73 ati naramutwaye malgré moi ati hanyuma ndamushira eburo. Ibyo none ugomba tuvuga ukundi, iyo ni trahizo, harabaye amatrahizo menshi cyo gihe bikomago nabikubwiye nuko ngira ngo uje utebye. Bikomago n'était pas à sa place. La place du chef d'état-major général, ce n'est pas hariya muri Kamuha muri Kaje no seka. La place du chef d'état-major nukugira ngo erega naho habaye ngahi Bujumbura akaba hariho rebellion n'ibiki byose, hari ikindi gihugu gisigaye. Iyaba yari mu biro vyiwe ariko arakontrola ibintu byose, kumbure nari yamantuze y'amadega yabaye mu ntuzeye mu bica abatutsi inemporutuba bica babatema ngo nuko ngo hapfuye abantu babatema ngo perezida yapfuye batanamuzi, abana bakabaturira bavuye mu ishuri ngo perezida yapfu. Biya byose kumure ntibyari kuba mugabo. Ibyo nayivuze kandi yashima umugani wantuze ni wakunda kuvuga ngo arashima, nukuvuga Bikomago n'était pas à sa place. Igituma atari à sa place, yagerageje uburyo bwose kubera kumbure yabonye abashefu biwe bose bamaze kugenda. Nabikubwiye son chef d'état-major général bambere chef d'état-major général de la gendarmerie yari yagiye kera, ntawuzi yari yamaze amahinga biratawumubona. Le ministre de la défense yari disparu, nta numwe yarazi. Ariko urumva donc Bikomago certainement yuko yabonye ko ibintu byose bimuguye. Igikomeye cyane cyane abo bose bavuga yuko ibyo simfise les preuves mugabo sinda bose bavuga yuko nyamunsi ro president bari bamubwiye ko atataha muhira iwe kandi sa famille itaguma hajya, yuko bava harya bahagenda handi bagomba kugira ngo ntibagire aho rero bagomba handi cyangwa ibiki byose ingene bari bavyorogarije nta ubizi, ntibabivuze, ntibabibazwa mu manza, ntibajyayo, ntibabakondane. N'ibyo rero bikomeye. Ibyo byose ni ukuvuga selo ni hagati mu butegetsi butagomba kumenya ukuri, kuko ukuri kwari koroshe uhera kubamwishe ukaduga ukagirana. None twese tuba aba detective, twese tuba aba criminologue, ibyo byo bari kubisharija abo bantu bavyize babizi. Nico icyo no kwishurako. Hanyuma merci. Akabazo ka nyuma, il y a des gens qui imputent à Ndadaye le génocide des Tutsi bakavuga ko ari umugénocidaire. Pensez-vous que Ndadaye yoba yarakoze un génocide posthume? Cyangwa qu'il avait cette idéologie génocidaire? Alors, iyo ni ntuzeye, iyo ni kibazo personnel umbajije. Iso jewe kubwiwanje ndashobora kukubwira yuko Ndadaye yari muri systeme y'abantu bafise ibyiyumviro kumbura bitameze nk'ibyiwe. Uti kubera iki? Kubera igihe bahura na Habyarimana Ingozi, Habyarimana yahakuye ishavu ritaraboneka, kuko atemeye yuko aja muri iyo vision,
muri iyo vision y'abantu bagomba kuko le peuple iba iby'abahutu n'iby'abatutsi we yaravyanse arabimwankira ibyo ni témoignage na Rukindukiza yarabyanditse mu gitabo kandi n'abantu benshi barabivuze. Ndadaye n'avait pas cette vision dans Burundi divisé en ethnie, en province, yarafise une vision dans Burundi rassemblée. Mugabo parmi abo muri Frodebu bakorana nawe bari buzuye bafise iyo ideologie de revanche ibyo umurabizi namwe mubaza icyo muzi nka mwarimu. Je suis sûr yuko abo bantu bariho mu ntuze navyo bya kampanye yabaye bijya bya susurutsa ibintu byabaye byose Ndadaye siwe yari imbere. Mugabo urumva iyo umuntu azanye iki abaye akaza wewe erega burya umuntu abanguranya ni wakomereka. Hagiye umuntu yama ariko arabanguranya hajya rero n'ibintu byinshi n'uwo muhisi Perezida Buyoya abarundi benshi nicyo bamuhora yuko yabanguranya yagomba ati nimushire hamwe nimugirende benshi je ndabizi neza nicyo bamuhora ariko Ndadaye nawe nyene ndabizi ko muri ere dure yo muri Frodebu ntiyarimwo ibyo jewe iyo ni ma conviction c'est discutable nuko ro wikubwira. Merci beaucoup. Murakoze cyane Vox ubwo reka Mwambutsa avuge nukuri mwihangane nta bantu bandi dushobora kuduza burya turaza kugira ngo sindumuja araza kutwongera after party tuyage inyuma kuko burije jewe urankeye ko hari abandi bantu bankeneye Mwambutsa nagira mugisho muvuga ntimwibagiye kutubwira idese kuko idese nayo ifite mu ruhara hari ibintu byabaye nabonye byanditswe mu commentaire. Ego mugabo banze unyuhagire uko wavuze yuko jewe natwaye narongoye Frodebu icyo gikaba icambere hariho icya kabiri nuko ngaha mwese muri ko mubaza ibibazo na ministère public tabajije na procureur general tabajije hanyuma mukavuga muti izi ntwaro zose ni kuki badashaka kumenya ukuri kubera ukuri ni kujya bavuga mu by'ukuri ku bwa Frodebu ku bwa CNDD etc birakwiye inyishu zirakwiye harabayeho nyabwoko sivyo n'ivyo barondera hakaba na destruction y'igisirikare un obstacle majeur contre le génocide kuko jewe mu mbabare ndaba mes opinion ndaba la constance des faits hariho rero de constante nizo icambere nuko leta nta kintu na kimwe yigeze igira cyo gustabiliza la situation mu Burundi au contraire yaragize destabilisation hari akantu nabavumbishije kamwe hariho n'utundi tumessage twa ministre de la défense donc en tant que membre du gouvernement ubu bariko bavuga yuko le secrétaire d'état à la sécurité publique yari muri kamuha canke ahandi ntumbazi gakoryo donc les membres du gouvernement b'abasirikare ntawigeze badezavoué ntawakuwe ntawademissionye nta message twigeze twumva muri gouvernement ndetse bashaka bavuga ngo nta gouvernement yariho so qui est faux hariho au moins hariho un gouvernement en exil yatwagwa na Minani mugabo kajya kantu nabahaye ka message ka MBN ni ministre de la défense à l'époque ça veut dire il y a hariho n'utundi nibikiye hariho une communication donc entre le ministre de la défense na les officiers atwara arongoye bakishurana gushika hababwira ati je comprends votre réticence yo kudataye etc nta na hamwe bavuga bati tabara kikesoso Ndadaye n'était pas supposé être au palais ni clair j'ivyo navyumvise muri sentare
hariho instruction y'uko atarara muri pare yakora giki. Bon, ivyo ntimubibaze abasirikare bonyine, bibaze leta. Mbe ni kuki? Bon, pour moi yari un coup d'état de vide institutionnel, c'est évident. Ndadaye le président du parlement, ntimumuvuga vice-président du parlement, muvuga iby'abahutu n'abatutsi cyangwa iby'ubururi. Je crois que le vice-président yari umututsi w'ibururi. Donc arrêtez un peu ces histoires-là. Bon, iyo hageze bene ivyo zamuraraba l'effet réel nizo ziri significatif. Donc umukuru w'igihugu, président du parlement, vice-président du parlement, ministre de l'intérieur, guverinoma isubira gukora la guerre de succession yaheze entre Nyangoma nande na Ntibantunganya. Aha rero je ne prends pas de gants. Baragira inama na commandement hariya muri club de vacances, abasirikare twagira Mungu ni babivuga ati accordez-nous une deuxième chance. Ntibantunganya ati accordez-moi la sécurité, je vous accorde la paix. Donc il est détenteur de la non-paix. Ivyo byose ce sont des faits, mes opinions tuzireke. Donc hariho rero constante ya mbere nuko Frodebu avant le pouvoir comme après le pouvoir ntiyigeze yemera igisirikare. Mwumviriza ama intervention ya Jean Marie Ngendahayo, nta gisirikare dufise, donc ntidushobora gutwara. Mbega ico kintu kikubuza gutwara hari une armée nationale ni giki? Abo basirikare wiyumvira ko bazokubuza iki wateguye? Ico ni cyambere. C'est une question pertinente, mugabe inyinshi iraboneka gushika uyu munsi. Igisirikare bon nayiprona au passage, umuntu wese avuga unité nationale cyangwa simvuze ko l'armée bon yari une armée vraiment nationale à sa manière, mugabo ntushobora kuza ngo uvuge ngo nta gisirikare mfise wumva yuko udashobora gutwara ahantu hari une armée comme ça. Sino to président pas nta bintu byo kuvuga ngo ugiye kwitoza upakomwa ngo je sinzoshobora gutwara abana. None ushaka kuvuga ko ntawe uzosubira gutwara igihugu nuko gitwara ngo abasirikare ngo aba FDD. Bon, iyi karo ingingo hari iyo rero ni constante yuko l'armée doit être neutralisée d'abord et puis détruite. Les messages du ministre de la Défense vont dans ce sens. Ari kumwe na premier ministre n'abandi ba ministre n'abadepute dans une ambassade, il démobilise l'armée, akemeza yuko la révolte populaire no kuvuga bon, c'est ce que ça veut dire. Mu nyuma yaravuze ati muri interview muri journal Le Renouveau yuko génocide yari yarateguwe. Donc bariko baratema arabizi, et il appelle les soldats, les officiers à déserter. Quand même, c'est une opération de neutralisation. On neutralise le gouvernement. Amafax yazarungikirwa gouvernement aca muri ambassade du Rwanda mu Burundi yari adressé à Nyangoma Léonard. Ça veut dire niwe yarepresenta gouvernement. Bon, bavuga bati ntihagire ikintu na kimwe mukora muparticipamwo cyo gustabiliza igihugu. Imigambwe yaratumwe ko muri état major le Frodebu ne s'est pas présenté, les forces de changement démocratique ntizagiye. Je peux comprendre, mugabo hageze kwandika communiqué yo kwiyamiriza les putschistes no kwapera à la paix, kubera iki iyo migambwe yanse gusinya hamwe n'iyindi migambwe? Bariko bakora iki? Bariko barareka gutema abantu abatutsi mu gihugu. Donc l'État, le gouvernement, kuko l'armée c'est un service du gouvernement, naho Frodebu gushika n'uyu munsi namwese mwagiye dans la logique, dans le piège ya gouvernement Frodebu, mwemeye yuko igisirikare ico kiri c'est comme muriko mugitreta comme si c'est un organe à part, muriko muraraba l'interaction entre le gouvernement et les services publics yari jejwe. Iryo rikaba ijambo rero. Ndadaye narabwiye ko atapfuye wenyene, si ukuvuga ko ndamubanaliza, mugabo ni kuki Ndadaye apfa bakamugira hero de la démocratie, bajya bandi babimaze ubute bakari bwami bandi bo ko batabagira hero de la démocratie. Quelle démocratie? Ndadaye yiguze iyi démocratie. Hari ikibazo cyabaje bati yagize démocratie à titre posthume. Mbega woba utari complice d'une idéologie raciste et génocidaire ukemera kurongora une coalition au front, une coalition de partis anti-Tutsi? Écoutez, quand même, soyons sérieux.
n'uwo defanda umuntu mudefanda ukundi mugabo kwemera kandi rero hariya mu basirikare haraho ngo tout le monde dictionnaire vous pouvez infirmer ou confirmer yuko avuga ati muraraba imiryango yabo iri kwifana n'iki n'ibiriko biraba ngaho ça veut dire byarateguwe kandi les faits sont là yuko byari byarateguwe des jours avant bariko bugarama barabara hariya mu Kayanza quand même twumvikane coup d'état yari izwi depuis longtemps à l'avance la réaction yari izwi depuis longtemps à l'avance barafise rero uburyo bwabo bwo kurwanya coup d'état no gukora ihonyabwoko no gusambura igisirikare le mobile du crime le colonel Ndengeyinka wo muri état-major de l'armée rwandaise hari wanyandikiye ngo sivyo Kazima Munsi ngo ivyo avuga ngo sivyo yavuze ati biri kuri je ne sais plus quelle page yo mu gitabo ca Colette Brackman terreur africaine avuga ati yari répétition générale y'ibizoba mu Rwanda none ndadaye on a laissé faire le gouvernement ne l'a pas protégé sinumva ingene leta bajya ba ministre biwe la présidence yari gushobora kumureka ngo arare muri palais alors que il ne devait pas y être avant d'être la responsabilité de l'armée les responsabilités de l'armée abo muri G2 de l'armée de la gendarmerie etc bose baragize inama batanga le fameux rapport ya Sibomana Lambert ati instruction kirazira ko arara muri pari umukuru w'igihugu azoba ari umuhutu atari uw'ibururi canke muramvye ok il y a pas de débat là-dessus donc umukuru w'igihugu ari umuhutu w'ahandi atari uw'ibururi canke muramvya warahari ça veut dire azoba yapfuye igisirikare aho ntikiba kikuburiye les services officiels de l'armée zirakuburiye ati uzopfa bazogusubiriza uyu n'uyu nturare muri pari repetition générale dada yarapfuye bamuburiye akanka etc repetition générale Habyarimana mugabo Cyprien ntajyamira nawe akagenda bakamuburira ati ntugende canke niwagaruka ntuhirahire ngo uce mu Rwanda akanka ivyo bintu ni biki pour que le génocide iba des deux côtés de la Kenya. Pourquoi l'armée nababwiye igituma l'armée kuko dès le départ ils se concentrent sur l'armée kuyidémobiliza n'abanyagihugu ntimuvuga abasirikare non le Frodebu la son administration les gouverneurs bariko baca ibiti kugira ngo babuze l'armée kwentervena gutabara abo bariko baraturira bariko barotsa bariko bata mu mawese donc urumva l'objectif majeur pour moi niyo l'armée est un obstacle contre le génocide. Le gouvernement a décidé que les choses devront être faites comme cela. Si vous avez conseil des ministres, c'est évident que la constante au niveau du comportement du gouvernement. D'ailleurs, le chef du gouvernement à l'époque, il ne s'est même pas incliné au niveau des victimes. Je peux me tromper, donc, pour moi, vous passez votre temps kurondera ibindi bintu l'évidence est sous les yeux l'armée doit être neutralisée et l'armée doit être détruite c'est une consigne gouvernementale deuxièmement le génocide d'abord c'est un prétexte pour que le génocide ait lieu kujya kwa Habyarimana kujya kwa Ntaryamira uyu qui a préfacé le livre de Rugigana bumvise ko indege yakorotse Kigali irimo les deux présidents afata bikomagona ntibantunganya akabajyana muri studio ya RTN bati vuga ko atagakakaza yego donc nico gituma le prétexte yo kuvuga ngo kala gashavu spontané ça n'existe pas il suffit que quelqu'un leur dise ati ntimuvuge ntagira agakakaza baca baguma bategere niyo gouvernement niyo responsabilité ya gouvernement iyo gouvernement itabigize le gouvernement est fautif uhereye ku baministre ugahera ku bandi bose aba gouverneur niki hanyuma n'abasirikare ukabashikira l'armée étant en service du gouvernement nta kamaro wo gupasa le temps à dire l'armée n'a pas fait ceci c'est le gouvernement qui ne l'a pas fait ni iryo jambo nashaka gushikiriza gira amahoro
ntushobora gusaba ijambo egome jewe nagomba kubwira Mwambutsa yuko vraiment ibintu avuze c'est pertinent, c'est vraiment pertinent, ariko uno munsi twariko turavuga kuri iki gitabo, ça dépasse iki gitabo, mugabo byose ni ukuvuga birimwo mu byo byantura la mort du président Feu Mekiyo Ndadaye et de innombrables victimes innocentes bobo batari bazi n'ibyo byo kwa Ndadaye, ni ukuri birarevolta abantu. Mugabo daro kade y'iki gitabo twari twagize cyari kugira ngo kuko urabona cyanditse ngo verite ou version, ni ukuvuga twariko tuvuga ibi byo kwa Rugigana qui s'improvise avec Kaburahe, bakimprovisa avec les vérités kugira ngo basubire bavyoroge abarundi abarundi ntibanezerewe, abantu ngira ngo nabo nyene biyumvira yuko ibi bintu narababwiye ejo bundi nshitse i Buruseli, ndabwira nti murabona iyo mvuye nje kugira ngo nshobore kubwira abantu akababaro dufise yuko mukinisha ubuzima bw'abantu. Et d'ailleurs hari umuntu yambajije ikibazo ati mbega ntiwokwitwara cyangwa mbega buzokwitwara, nagomba guterereza kugira ndorere umwavoka, ahubwo mwebwe mwese munyumva muzonterere jewe nzorondera umwavoka kuri diffamation, mugabo par